Yes, reka ndabaramutse ndabifurize ibihe vyiza ndetse no kuroranirwa mu bikorwa vya misi yose mukora uko bukeye uko bwije, ndabasabira imigisha ikomoka ku Mana. Ba Interstar Boy The Ship uno munsi reka ndabazanira inkuru imwe mu nkuru novuga yuko imaze igihe iriko irabica bigacika neza na neza muri Republika iharanira intwaro ya rusangi ari Kongo, aho habaye ibintu atari vyiza cyane neza na neza abakongomani gushika kuri uno munsi menyekana kubabikoze, aho nubwo ariko bamwihindutse bo bita Fally Ipupa. Fally Ipupa n'umwe mu baririmbyi nubwo yuko bakomeye cyane hano muri Afrika ndetse no muri Europe, ariho henshi ashika bakavuga ati uyu ni umwe mu baririmbyi bakomeye na cyane cyane mu gihugu cy'u Bufaransa. Abakongomani bamwihindutse gute rero? Baranamenaguye imodoka ndetse inzu barayigira nabi cyane, baraza baraturira bimwe mu bikoresho vyiwe, aho ni mu gihe byari bivanye n'ifoto yarashize ahagaragara ari kumwe n'umukuru w'igihugu cy'u Bufaransa nyakubahwa Emmanuel Macron muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Abo bantu rero batazwi binjiye mu rugo neza na neza rw'umuririmbyi Fally Ipupa, bamenagura ivyo mu nzu ndetse n'umuduga wiwe kubera ishavu bamufitiye ngo yahemukiye igihugu mu kuja kuramukanya na president nyene icubahiro mu gihugu cy'u Bufaransa Emmanuel Macron. Byabaye inyuma yaho kuri uyu wa mbere neza na neza Fally Ipupa yashira hanze amafoto yakiriwe mu Bufaransa na president Emmanuel Macron, akavuga yuko byari iteka kuri we kuba yamwakiriye ndetse bakabanaganire na byinshi bitandukanye ku kibazo cy'umutekano umuke uri mu buseruko bwa RD Congo. Inyuma yaho abantu bagumye bamwandikira bamwagiriza gucudika abansi no guhemukira igihugu ciwe, aho abantu batazwi neza neza mu kwinjira mu rugo iwe Kinshasa baramenaguye ivyiwe babigira ikibazo. Ivyo bibaye mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Bufaransa Emmanuel Macron aheruka gutangaza ko azogendera RD Congo muri kuno kwezi kwa ntwarane. Mu majambo meza cyane Fally Ipupa yavuze ati mu neza na neza mu rurimi rw'igifaransa, reka ndabarabire post yiwe, avuze ati mu rurimi rw'igifaransa ururimi rwazanywe n'indege: heureux d'avoir rencontré le président de la République française Emmanuel Macron. Un moment privilégié où nous avons pu échanger sur la situation dramatique qui se vit à l'est du Congo, ainsi que de la place de la musique congolaise auprès de la jeunesse en prélude de son déplacement à Kinshasa. Ugerageje kuraba ino sanamu yagize ikivugwa ko n'abantu benshi batandukanye. Les commentaires sont là et le père Emmanuel Macron a une commentaire bagiye barandika notre futur président de la RD Congo. Bisigura yuko arubashwe Fally Ipupa basigaye bavuga ati notre futur président wejo haza vende bien notre Afrique, dandaza nyine Afrika, dandaza ukoba nyine rw'abanyafrika, les gens marchent par catégorie. Izo ni zimwe muri commentaire kuri post ya Fally Ipupa. Je serai là pour les commentaires, donc soyez bref s'il vous plaît. Rumva ari ngaho gira yisomere les commentaires bla 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 bla. Un vrai ambassadeur, araba mwisi un vrai ambassadeur toujours benshi bagiye barakomanta kuri no post ya Fally Ipupa. Une fierté pour nous, yo biraryoshe nyene uvyumva ku bakongomani, toujours dans la vente du pays, courage naca kudandaza igihugu arico Congo, toujours aigre. Sangwa mwita aigre neza neza nga mu gihugu ca Congo. Ari benshi bagiye barakomanta byinshi bitandukanye. Mon ami d'enfance Tom a évité oui. Amakomantere ni menshi cyane, ariko izo komantere nizatumye badaturira ibintu vya Fally Ipupa canke bonone ibintu vya Fally Ipupa muri kano kanya. Urumva ko atari vyiza, irembo rafise amahera ariko niba kononeye utwawe kubera ko wifotoje na Emmanuel Macron. Nituzi impamvu yatumye bamukorera ivyo ngivyo, ariko uko biri kose byinshi zogenda turabikurikirana nabwira tubizane hano nyine neza na neza kuri Star TV tubahereze umuco umeze neza. So Interstar Boy The Ship wa muri Star TV, reka ndakubwira ukore subscribe kuri Star TV kugira uzore wibonera inkuru
ubwa mbere uzoba wa mbere mu gutora inkuru cyangwa mu kubona inkuru iri guca kuri Star TV. Ndakubwira ati ndabakunda cyane. I'm Star Leadership all the way from Burundi, East Africa, Africa. Number one presenter, last man presenter, like to support everybody. Thank you so much.